S.S.I dusangire amajambo dusanga mu gitabo cy'itanguriro igice cya 25 kuva ku murongo wa 31 gushika ku 33 haravuga ngo Yakobo aramwishyura ati shitubanje kungurira nkegukira kubasamuragwa mu gishingo cawe. Esawu aramwishyura ati raba ngira mfe none ibyo kubasamuragwa bizomarira iki? Yakobo aramwishyura ati banzu ndahire. Aramurahira agurana Yakobo ibyo kubasamuragwa kwiwe. Dusangire ijambo rivuga ngo isezerano. Umuntu wese muri twebwe abe hazi yuko ikintu cy'isezerano ari ikintu gikomeye cyane. Mbere ushima bikomeye ego si misi yose isezerano bashira ku mukono, ariko amasezerano menshi barashira ku mukono kugira ngo berekane yuko rikomeye. Nuko rero kwisezerano rikomeye nuzoza urapfa gusezerana uri mu bigumbagumba by'umubabaro mwinshi canke ibigumbagumba by'umunezero mwinshi, kuko mu nyuma wohava usanga wicujije. Uwitwa Esawu yavukana na Yakobo yarashonje cyane acitse intege, atasha abona ibitukura Yakobo yatetse, aramusaba ngo amuhe utwo kurya. Ariko Yakobo yari umunyabwenge cyane, amusaba ngo banza ungurire umpe ibyo kubasamuragwa. Wa wundi kubera shonje, Esawu kubera shonje aravyemera, agurisha ubusamuragwa kubw'ibiharage bitukura gusa. Hanyuma se amaze gusaza aramuhamagara ati mfura yanje genda uhige, hanyuma uzane uteke inyama zicumbe uze ndaguhezagire ntarapfa. Esawu aragenda, Yakobo nawe baravyumvise na nyina wiwe bavyumvise baca barateka bobo n'ingoga ziricumba shira se kugira ngo amuhezagire. Nukuvuga ngo yongere kuri bwa busamuragwa yongere kumuhezagiro. Muca mwumva yuko Esawu yahomvye ubusamuragwa ahomba n'umuhezagiro wa se wiwe. Esawu amaze gutaha asanga umuhezagiro Yakobo yawutwaye kera. Arabwira se ati ni jewe mfura yawe, yibagira ko yamaze kugurisha ubufura bwiwe, ariko yararize kugira ngo aronke umugisha ntivyari bigishoboka. Rero nagira ndagusabe ntihagire umunsi numwe uzosezerana uri mu bigumbagumba umunyuma uzokwicuza ngo urashonje ngo ufise ibibazo ngo uje gusezerana ibyo usezerana. Oya, banza wiyumvire neza imbere yo gusezerana kugira ntuze wicuze mu nyuma. Imana ibahezagire.